na Deshua boy ngenzu kushaka bebe nduwa we ivyanje nivyawe sweetie ngenzu kushaka bebe nduwa we ivyanje nivyawe sweetie kukumbera umwana mwiza karabo keza sinzogusiga inyuma kukumbera umwana mwiza karabo keza sinzogusiga inyuma. Yes, we back again tunge turagarutse ku yindi ncuro nkuko bisanzwe uko bimenyerewe turi kuri Jafari TV. Make sure ko wamaze kuri subscribe ku channel yacu ya Jafari TV. No muse nabazaniye ikirura murabona ko ari umumesha ateye ubwoba, murabona ko afise vibe, afise look banza murebe kwanza umwana ukuntu aba yifunze ku cangwe ku simu yakasaze ku mizombi hariya y'amasentire navyishino muvuga ko reka tubaye tumwakire rero kuri Jafari TV kugira ngo abandanya dushitura kaka vipi fresh bro man tutaragirana kure baza dutema ikintu c'igisasu kwanza uduhe vibe bumve ko no musi ndabazaniye mu matandukanye no sanzwe ndabazanira kuri Jafari TV. na Deshua boy ngenzu kushaka bebe nduwa we ivyanje nivyawe sweetie kukumbera umwana mwiza karabo keza sinzogusiga inyuma. You so pretty man nakagatima kiyumvira abandi karagiye karakwama love is a game ariko ibi bintu birimo imana cyane amajambo meza nezereza umutima bazo yo. Yes mwamaze kumwumva turi kumwe nande kuri Jafari TV. Turi kumwe na Sure boy muri kumwe na Sure boy yeah. Sure boy atangiye umuziki ryari? Sure boy yatangiye umuziki kera kubera urazi impano ni ya kera, impano niyo uvukana gusa natangwe kubigaragaza, natangwe kwinjira muri studio 2020 niho natangura gushira indirimbo kuri YouTube. Yeah. Vuze ati Sure boy impano yiwe ni ya kera, navuze nacengira ubwo navuga ati mbe Sure boy nawe yatangiye kuririmba kuva kiri uwo mwana. Impano ikintu kikurimo nyene ugitangura kiri muto. Yeah. Ngeze na Sure boy ryaje gute? No kuvuga Sure boy mu masite aho naba mu kibano kubera nari umuhungu avuga ukuri sinavuga ibintu bitari serious niho Sure boy reka avuye kubera Sure nukuri boy n'umuhungu urumva ndi umuhungu w'ukuri. Sure boy yeah. Sure boy hari ukuntu usanga abana iyo bako barakura babona bafise amatalent menshi atandukanye rero beshi cyane twe ndibuka ko tukiri abana keshi wasanga abantu benshi bakunda ibintu by'umupira guco onye. Sure boy nta yindi impano yarasanzwe akuze akunda tari y'umuziki. Impano zari nyinshi gukina umupira amakarte vyinshi. Sure boy yarakinye karate muze ko ciyo ntera ubwoba ga musatsi uhavuneye n'ikigumu ndakese gusa nibisanzwe ubu turi mu buzima busanzwe, ubu turi mu bihe byo gupambana bijya twararekanye navyo gusa impano ubu nyakuri ziturimo sana ziguma zitubiramwo nizo twabandanije. Ari wo muziki ari yo music. Sure boy urugendo rwe rw'umuziki ubona rwifashe gute? Novuga ko urugendo rwifashe fresh kubera uko nabitanguye siko ubu biri. Ubu ndatigita sana nka nsohoye son nkaja mu bintu vy'ama promo, nkarondera promo, nkaja ku radio ku ma TV online, urumva ibintu nyene biriko biraza kumbure nko mu minsi ndashobora kuba Fizzo wa kabiri. Aho nye tukiraho nye nagenda kubereze kano kabazo niwe muri live ga Burundi asanzwe aguhaye inspiration. Novuga ko nka Big Fizzo ndamukunda ndumviriza ibikorwa vyiwe kubera nakuze ndamukunda sana gusa sukuvuga ngo mu byo kwandika canke ngo ndamwisunga gose gusa ndumviriza uburyo ukuntu music ukuntu bahinyanyura umuziki ukuntu bandika gusa ndamukurikirana sana. Big up sana bro. Hagati ya Fizzo na Satubeka kandi tuvugana bishitse bakakwemerera collabo bakubwira ati Sure boy amahitamo nayi wawe tangura umuririmbyi umwe ubona ko atende akeneye gutangura gukora na collabo na Sure boy wo tangura gukorana nandi mwo babiri.
je novuga ko notangurana na Satbi kubera ko niwe ubu ariko arakora ariko aragaragara turiko turumva Big Fizzo urumva no mu nyuma kubera ko na sinzi nawe uko ariko arakora urumva no murondira mu nyuma nabonye ati ubu ndiko urundi gwego avuze ko Fizzo ari umuntu uyu akwesupira cyane gose tukaba tubona ko Fizzo mw'iyi minsi hariho imvugo nyinshi zivuga ko Fizzo yo bari muri comedy we kirya kintu kibona gute nk'umuntu usanzwe ukunda Big Fizzo no kuvuga ko uri umuntu w'umusitare umuntu amenyereye ibintu byo gukoresha réseaux sociaux mu gihe ubona ko utariko urasohora vibinga ku mbuga urakora akantu kaga creation du content kugira ngo imbuga zibandanye zisirikira babandanye bakubona ntibakwibagire sinovuga yuko ari bibi gose kandi sina comedy ahubwo n'ibintu biba birigezweho novuga ko comedy atari mbi kandi na content atari mbi byose ari vyiza nakubaje wewe ubona nkaho wobijamo of course no kuvuga ko ndashobora kubona ati iki kirashobora umuziki uriko uratwedinga ni comedy irashobora kuguma naye sirikira kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza kugira ngo abantu ntibajyama ahubwo bagume bakubona akayashwa boy tuvugana afise indirimbo zingana gute indirimbo zingahe novuga ko ari indirimbo 5 kandi zose zifise ama clip rero abataraja ku supportinga ni Shua Boy ku mbuga zose amaze kumwumva ni Shua Boy ku mbuga zose mugende mu supporting nibuka nongera ndabasaba abantu mutarakora subscribe ku channel yacu ya Jafari TV make sure ko amaze kora subscribe ku channel yacu ya Jafari TV muramwumvise n'umumesha mitwa Shua Boy mugende musacinge ku mbuga ziwe zose Shua Boy sandu ufise izihe mbuga ukoresha tumenyere ngaha mu Burundi no kuvuga ndafise TikTok YouTube IG Instagram na page gusa ari ukuntu itari sununu itarakura kumvo yuko urumva harakenewe nyene ibikorwa no kudusupportinga mwebwe nyene mukadusupportinga n'abafana nabo bakadusupportinga urumva mfise novuga ko mfise imbuga nyinshi rero nibaje kunsupportinga hama nanje ndabahe vibe ndabahe ibintu biri kurundi gwego ubibuse barondere nde kuzombuga zose no kuvuga ku mbuga zose barashobora kugira recherche Shua Boy bacandika nyene Shua Boy Shua Siri ni Siri cyandikwa gute ni Siri Boy uko nyene no vuga ko ari Siri ni Siri Boy umba ukivuze mu cyongereza ikiba Shua Boy Shua Boy en français Shua Boy yavuze ko afise indirimbo zishikaze kuri ni imbuga indirimbo zishika kuri 5 kandi zose zifise ama video zifise ama clip Shua Boy ko tuzi ko ini clip ayitwara uburyo bwishi we Shua Boy ubu ufise nk'umu manager cyangwa ufise management cyangwa ufise umu sponsor agutanga imitaye kugira ngo ushobore gukora izo clip zose ko twumva ari ikintu kiteye novuga ko jewe Shua Boy arachirondeza wenye n'ubwiwe ntararonka manager amanaga no kuvuga ko kwico kijanye rero na clip mbajije ikintu cyose iyo kijemo kandi ari impano yawe ntushobora kureka kuyikurikirana canke gupambana mpaka ushitse kwihangiro yawe no kuvuga ko amafaranga ndayakorera kimya hama nkaja gukora audio na clip kandi vyose biba bimeze neza ahubwo nyene nukufata mugongo hama support Shua Boy clip yamaze gukora avuga ati clip yarantwaye uburyo bwishi nyimba atari banga ubakoze clip nk'iyanga avuga ati iyi clip vraiment nayikoze ku mafaranga nana yaranzimvye man hariho song shasha yitwa Gimme yitwa Give me your love niyo ndirimbo navuga ntwaye amahera menshi kubera nagiye muri hotel kandi iyo hotel narayirishe umudada ndamuri fresh kubera nta bintu nyene vyo kunegosya urabizi nawe ikintu iyo ugishaka nyene kwambara kunywa urumva ntimushobora gukora mutariko mura vibinga mukabanza ku vibing kugira kwanza mumanze
muronke vibe yo gukora mushiture ya no niyo novuga ko yantwaye amahera menshi ariko nibaza ko yuko biri private sinovuga ngo amahera ngo kunuko kubera buhavura bavuga ngo ndikonda akajambo kanyuma Sure Boy ashobora gushikiriza abakunzi ba Jafari TV canke se n'abakunzi biwe muri rusange jewe mu ncamake akajambo noshikiriza dusozera ikiganiro akajambo kanyuma ubashikiriza no ikintu no babwira nuko gusaba bo supportinga bakanyitaho bakanyiyegereza tu kugira ngo ntangure kubaha ibintu bishasha kubera mfise indirimbo nyinshi mfise vision nyinshi aho shaka kugeza umuziki w'u Burundi aho shaka yuko tugera abarundi twese muri rusangi kubera shaka ku duteza imbere umuziki ndundi n'abarundi batera imbere kubwo wa muziki wanje ya nico gusa noshikiriza nobwira abantu ndababwira ati mwebwe ni mumfate mu mugongo gusa nanje nzobasubiriza mu nkoko sinzobatererana nzobereka urukundo nyakuri. Yes mwavyuzwe turi kumwe na Sure Boy kuri Jafari TV. Make sure ko wamaze kora subscribe ku channel yacu ya Jafari TV nganda gusaba wese ukadukurikirana kano kanya simbira no kwizo mbuga za YouTube na Facebook page n'ahandi hose urondere Sure Boy umutemwo ico kiyaboro bananye kumushigikira umva ko ari umujama atuzaniye vibe atuzaniye kwa byinshi muziki ndundi so ciao Sure Boy kamvuga ati thanks ko watwitavye kuri Jafari TV. Yeah, thanks bro. Sasa ma man ciao